Ishirahamwe yari biciye mu mugambi nyunganira ntera imbere rifadikanije n'abajeje intwaro muri komine Gasorwe, abasangwa, abahungutse n'impunzi zaje ziva mu gihugu kibanye c'u Burundi ca Kongo baratunganije urukino rwa kivukanye kugwaruka rw'iyo mice yose mu ntumbero yo kunga ubucuti muri komine Gasorwe, intara ya Muyinga kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 27 Rusama umwaka w'2025. Nubwo rwaruka rwakinye urwo rukino barashima ko babanye neza. Kazina kanje nitwa Jibula Mungugati batazira Brazilian. Rukino ku mpande zose rwari rwiza ko twarangije atavunitse twese twarangije turi bazima. Iyo muriko murakina mukabona abahunze n'abahungutse n'abasangwa muriko murakina urukino wiyumvise gute uri mu kibuga? Byanshimishije kubera twese abakristo ni bavuga ati twubatse urukristo, twese turi bamwe turagenda hariya bakatwakira neza nabo bakazino tukabakira neza, muri make twaramaze kuba nk'abavukanye. Batwakire bien tulifika vizuri, tunatupokea mzuri kabisa, kila kitu kilipatikana mzuri na tunashukuru sana hii organization yenye ilifanyika leo ya IRC. Vraiment Mungu awabariki na baendelee vizuri. Akajambo no babwira nuko aho baba bari hose batokwiyumvamwa ko ari impunzi, ahubwo bo kwiyumvamwo yuko ari bene wacu. Rushebe Clovis yaserukiye impunzi muri ivyo bikorwa arashima ko bakiriwe neza mu Burundi, ko n'umubano wifashe neza hagati y'abasangwa, impunzi n'abahungutse. Ubwa mbere turashimiye Imana yaduhaye akaryo ko kuba turi hano twese tubihumeka. Dushimira igihugu cy'u Burundi cyatwakiriye kiraduha indaro, naduhaye aho tuba kabona natwubakira. Mu by'ukuri twaje duhunze ariko ubu ntitukiri impunzi kuri bo, kubera nta na kimwe bajya ngo batwime. Amazi yo mu mwonga turayasangira, n'akazuba k'i Burundi niko katwakiritse, umuyaga w'u Burundi niwo duhema, n'abagore turahana. Ugiye mu nkambi iwacu n'umusasa uzahasanga abakobwa benshi b'abarundi kazi barimwo, turabafitiye abishwa, isigure ko twebwe namwe twabaye kimwe. Mbere wumvise n'ikirundi canje ntigisa n'ikimpunzi kubera mwakimpaye. Turashimiye IRC yo yateguye kino gikorwa. Burya urukino cyangwa inkino ni kimwe mu bigira ubuzima bw'umuntu. Kino gikorwa ni cyiza kubera gihuza abafije n'abasangwa, abasubiye mu zabo, donc abahungutse. Tugira ko dusaba IRC ko n'ibindi bikorwa nk'ibi byobandana. Turafise n'abakobwa bazi gukina, nimba bishoboka sinzi ko mwagipanze agira urundi rukino rw'abahuza abakobwa nabo. Twari dukeneye n'urundi rukino rwohuza abafije n'abarundi muri uyu mugambi nyene wanyunganira ntera imbere. Ariko kandi tunasaba intwaro, twumvise ko ari umuhinga hano ajejwe ivy'inkino, twebwe twugariye ahantu, ariko kandi nous avons le talent, nos jeunes ont des talents, mwazibonye. Mu byo twataye duhunga ubumenyi ntiburimwo, twarabuhunganye. Comme tudafise amaokaje menshi yo gusohoka ngo natwe batumenye ko turiho, ariko tukabasaba ko mwebwe mumaze kubona umujwere yakinye neza wa musasa mumuronke yaho yoja gukina muzoze mudukoreko. Uwo mwabonye yakinye neza wa Kinama hamwe mworonka wo mumutwara, ntimuzovuge ngo uyu n'umugefije iyo ni impunzi. Muzoze mudukoreko kugira ngo natwe nyine kumwe mwatwakira rimwe muguma muduha no mu nkino natwe mubandanye mudushigikira. Gerard Haburanimana akora muri iryo shirahamwe IRC nawe ngo kwari kugira ngo bigishe ubumwe mu rugo rwaruka biciye mu rugo rukino. Mu kibuga hari ibyo bakunda kugira byo gusabana imbabazi n'uwihenze agakosha muri mugenzi we, nivyo tuba dushaka kwigisha ngo bita fair play, bavyigishe mu kibano, aba bakurikirana babarabireko
kuko umukinyi si umuntu asanzwe, ni umukinyi abantu usanga bifuza na cyane cyane abakiri bato baba bakura bifuza gutera umupira nka naka, kwifata nka naka. Rero akuze abona uko gusabana imbabazi, gukura abona kwitanaho, mugenzi waguye hasi ataza muvyura hasi, biratuma bumva ko bamwe bakabona neza yuko ikibabaje mugenzi we kiba kibabaje n'ubundi. Rero iyo hakomeje izo nkino biragaragara neza yuko abantu barahura ari benshi, bibakoranije bakaza ngaha baranezerwa, hampande yuko gukomeza ubwo bucuti haraba kunezerwa. Umuntu ari mu ikambi kumbura aguma muri ya perimetre arimo hajya, kumbure arakenera kubona hanze, akamenya tubera hanze, akamenya ku munezero nawe. Rero aje ngaha kumbure araheza akanezerwa kumva ko yumvise ibindi bintu bindi, abonye ikindi kintu kimuza kumufatira, kimusamaza, ahubwo kigatuma kumbure n'ibibazo yari afise ari mu ikambi aguma yiyumvira iby'ubuzima, gacamwo gatoyi akiyumvira ibijyanye n'ibyo tuma anezerwa, kumva ko mu mutima no mu mutwe no mu mubiri amerewe neza kubera za nkino. Pierre Claver Bukondwe yaserukiye ishirahamwe yari ngo rwarukino guko abasangiye byose bumvikana mu gutsimbataza umubano mwiza. Ku izina ry'urongoye umugambi nyunganira ntera imbere wateguye bino birori, no ku izina ry'wanje nyene nk'umukozi uwo mugambi, turakenguriye cyane abantu bose bari ngaha. Turakenguriye kandi urugwaruka imiyabaga baje kutwereka ibirori bihimbaye. Uru rukino ntigwari rusanzwe, si urukino rwo kurondera ibikombe, si urukino rwo kurondera ubushimwe butandukanye, ariko ni mu ntumbero yuko abasangiye ikibano, abasangiye ibikorwa, abasangiye byose bumvikana bagasubiza hamwe iyo batase, ariko abo ndazi ko batatase, ariko cyane cyane bagatsimbataza umubano mwiza. Turasaba uyu mubano mwiza uri muri komine ya Gasorwe, uyu mubano mwiza uri hagati y'abasangwa, abahungutse ndetse n'abarundi n'abanyamahanga bahungiye ngani wacu, bakaba bamaze kuba nk'abarundi, ko dusangiye byose, dusangiye isoko, dusangiye ivomo, mbese tukaba dusabanira n'abageni ko uyu mubano ari mwiza. Turasabye ko ubandanya, turasabye ko Imana kugira byose yobandanye duha amahoro, maze abatugana abahungiye iwacu bagatekana, natwe tugatekanirwa. Ugo rukino rwa kivukanye rwariko ruhuza ugo rwaruka rw'abasangwa n'impunzi, rukaba rwarangiye banganije ubusa ku bundi, aho iyo migwi yose yaciye ironswe imipira yo gukina.